Instagram narabonye ko bamwankiye nyene urumva ntacyo yagize domani kandi nuko wabivuze yari le meilleur arbitre d'Afrique muri 2025 je pense ni ibintu nyene ni ibintu tudashobora gukontorora kandi c'est pas nuko bamwivuga kare c'est pas du talent qu'on parle urumva ni ari abantu bari hejuru babikontorora n'ibindi byiyumviro biza konona football umugwi wa Afrika y'Epfo Bafana uza kugurura kino gikombe cy'isi yose ari ya Mexico n'umugwi wa Mexique n'urukino ruza kwa ruryoshe ko Mexique n'umugwi nibyo ntuzurashika kure ariko n'umugwi wa Musanga urimwo abakinyi babigira neza cyane. Bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima karibu kuri Axia Vibes TV mu kiganiro inkino z'iteka inkino z'urukundo twibaza ko ari ikiganiro kizobaherekeza muri iki gikombe cy'isi yose kigiye gutangura mu masaha make sinzi aho iyi video iza kubashikirira ariko tuyigize imbere y'amasaha makeyi imbere yuko igikombe cy'isi gitangura igikombe kibera hariya muri leta z'ubumwe za Amerika muri Mexique no mu gihugu ca Canada. Ikiganiro ca mbere rero cikirabi iki gikombe cy'isi yose nshimye kukigirana n'umuntu avuga umupira w'amaguru atawuvuga gusa arukuraba nka twebwe ariko awuvuga awukina kuko ni ikintu gikomeye cyane. Muramaze kubona n'abacoach bamenyereza imigwi barakinye umupira hari aho usanga bitandukanye gatoyi n'abawigisha kuko babyize bakaronka amadiplome. Kaze mushitsi wacu kuri Axia Vibes TV ubanze widondore abakunzi ba Axia na cyane abakunzi b'inkino. Izina ryanje ni Matis Bugirefura nafise imyaka 19 namba ngaha muri Sweden ngera nkakinira ngaha. Urakoze cyane Matis Bigirefura afise imyaka 19 murabona yuko afise na mayo sinzi ko yo tubwira iyo mayo iyo ari yo mbona ma FFF mayo ya Equipe de France zo kinisha à domicile pendant cette Coupe du Monde. Ego cyane ni imayo y'igihugu cy'Ubufaransa izokinisha muhira muri kino gikombe cy'isi yose. Urakoze cyane Matis wakoze kuduha kano kanya. Nagira ngo dutangure ikiganiro cacu uyu munsi tuvuga ku mugwi wa Suède kuko usanzwe ukina ngaha muri Suède. Ubwa mbere ni giki wovuga ku mugwi serukiragihugu w'igihugu ca Suède ugiye kuzoserukira iki gihugu mu gikombe cy'isi yose? Ni mugwi mwiza imyaka iheze bari ameliore cyane araheze imyaka ine ntibari muri Coupe du Monde. Ego basubiye inyuma y'imyaka 8. Urumva hari haciye imyaka muga bararonse iyo temps yo kwitramvaya ko yo kugerageza kwameliora certaines choses. Icyo gituma tubona ya beaucoup abajoueurs benshi usanga abasuweda bagera kure nka ba Gyökeres ubu Kulusevski Isak urumva ni benshi na benshi ni kubera barashanje ndibaza proje yabo. Ego urakoze cyane. Gihe tugira inkino z'urukundo ngaha kuri Axia Vibes TV tuguma turondera ikintu cofasha abantu kuba abantu kugira iteka. Gihe tuvuga rero ibijanye n'inkino turagaruka cyane kuri novuga nti l'essence l'âme umutima wa football. Football nk'ishuri ry'ubuzima, football
nk'ikibanza gishira abantu hamwe, ururimi universel. Rero nagira ngo ugire icyo bitubwiye ko muri uyu mugwi wa Suède ndabona nk'umukinyi Isaac uramutubwiye avuka ngaha ariko abavyeyi ugasanga bamuka muri Eritrea. Ngira wogira n'icyo tubwiye kuri uyu mukinyi akina muri Malmö, Toa Ali, umengo afise histoire itandukanye n'iz'abandi. Taha Ali niko yitwa, ni umukinnyi akina Malmö FF. Urumva muri equipe ya Suède ni nk'umu outsider. Yego. Urumva wewe ya personne qui attendait qu'il allait être appelé. Yego cyane. Urumva muga ikiri interesa kuri we ni histoire yiwe, niyo muzenya journey yiwe kuva agitangura gushikagera hageze ubu. Yego. Kuko si umujoueur atatanguriye mu ma academy nk'abo bandi ba Gyökeres, ba Alexander Isak. Wewe yatanguriye Obadiba muri football amateur kandi yari nka 18-19 ans. Urumva c'était un peu tard. Muga araresisa kuduga izo etape zose gushikashika kuri Coupe du Monde. C'était un peu à la Jamie Vardy, Riyad Mahrez canke N'Golo Kanté. Ni ce genre d'histoire. Nico kiri intéressant kuri bijyanye na Taha Ali. Ego cyane. Yamuka hehe? Yamuka mu gihugu cya Somalia. Yamuka mu gihugu cya Somalia. Nivyo rero turiko turababwira football nk'ishure ryo guhuza abantu. Tuzoza turagaruka ku migwi itandukanye, no musi duhereye ku mugwi wa Suède aho tubona nk'umukinyi Lindelöf wo muri Aston Villa, na mukinyi azwi cyane. Nibaza ko wewe yamuka ngaha. Hari abakinyi nka Svensson, n'umukinyi nawe nyene yamuka ngaha. Tugiye kuraba rero kuri ivyo by'abakinyi bamuka handi, tuca tubona nka Alexander Isaac abavyeyi bamuka muri Eritrea. Tukabona umukinyi nka Anthony Elanga, twibaza yuko iyo tumubonye, yo je ndamubonye mbona ndiko ndakubona muri equipe nationale ya Suède. Tumubona hari ya Matisse. Ego cyane. Yamuka mu gihugu ca Cameroun. Papa we Joseph Elanga akaba yarakiniye les Lions Indomptables. Hariho umukinyi Isaac Ian, papa wiwe yamuka mu gihugu ca Ghana, afise n'udusanira two muri Burkina Faso. Hariho Gyökeres, umuataka wo muri Arsenal. Nitwari kumurika kuvuga kiyo. Afisa mamuko ku ruhande rwa papa we, kuko mama we n'umusuédoise yamuka nga muri Suède. Papa we akaba yamuka mu gihugu ca Hongrie. Amamuko papa wa Victor, sekuru we Victor. Murumva rero yuko football ari ishure rihuza abantu. Rero bakunzi ba Action Vibes TV, ntimuzoreke kudukurikirana muri iki gikombe c'isi. Twebwe ntituza cyane turaba ibitsindo byatsinzwe, nivyo turabivuga, ariko kurondera ico football iterera mu kubaka isi nziza, isi abantu bose biyumva. Iki gikombe cy'isi yose kigira 23, kizoba kirimo imigwi 48, 16 y'Iburaya, 10 yo muri Afrika, 8 yo muri Aziya, 13 yo muri Amerika yo mu buraruko, Centre Caraïbe, n'umugumwe wo muri Oceania. Turi kumwe na Matisse, umujene w'umurundi ariko yakuriye ngaha muri Suède, akaba anakina ngaha mu migwi yibanze yo muri Suède. Niwe turiko turafashanya kino kiganiro, inkino z'urukundo special mondial iriko iratunganywa na Etats-Unis na Mexique na Canada. None Matisse, we nk'umukinyi w'umupira w'amaguru, amahirwe uha imigwi yo muri Afrika, na yaha imigwi ubona ushobora kuzogira ikikoze
muri Afrika igashobora gushika kure muri iki gikombe? Ku bwanje ibyo mbona ni uko Maroc de par l'expérience qu'ils ont de 2022 ego nitwo ishira de côté kandi barameliore nuzenya yabo ekipe yabo ego barabonye barazanye ba Ayub Boadi n'abajoueurs bashobora nyine kuzana un peu ce truc là qui manque. ego ndabona ko mu gikombe c'isi yose muri Qatar bashitse muri kimwe cya kabiri muri demi finale. Hanyuma je pense aussi le Sénégal pour moi le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations urumva bafise nyene équipe de France en Afrique bafise trop d'individualité à chaque poste muga si ico kigira une équipe meilleure muga urabona ko bazi no gukinana ensemble barazi leur force et leur faiblesse hagaca haza la Côte d'Ivoire ego urukino rwo kwimenyereza wabonye gute aho baherutse gutsinda Ubufaransa 2-1? urumva ni ekipe izi gukina cyane kandi uravye nabo barafise n'abakinyi bari solicita en Europe nka Yan Diomande menshi ariko aramurondera Paris Saint-Germain, Liverpool muga naho nyene ni nka Senegal bafise nyene barazanye abandi bajoueur cyane aba binationaux nk'aba Eli Wahi baje kwameliora iyo ekipe hanyuma à part ces trois-là, l'autre équipe que je vois ni jewe ndibaza Algérie. Algérie je ne sais pas muga izo zitatu ego izo je nibaza zishobora gushika kure aba outsider muga nyine babe hanze kuko urukino rwa mbere Maroc izokina na Brazil wiha amahigwe angana gute? urumva Brazil si Brazil ya 2002 urumva kandi Coupe du Monde ça se joue sur un match tout peut arriver turiko tuganira n'umukinyi w'umupira w'amaguru asanzwe awukurikiranira hagufi kuko aranawukina birimwo afise imyaka 19 tumusabira ko yobandanya atera intambwe ejo turiko turaraba ibikombe nk'ibi tukaba dufisemwo umurundi w'iwacu ariko araduserukira rero ku bw'indabo yiwe aravuga ati Maroc na Senegal hamwe na Cote d'Ivoire ni mu migwi impa amahigwe yo gushobora gushika kuri atariko bagende biteguye neza none turipfurije amahigwe menshi imigwi yo muri Afrika mbere urukino rwo gutangura umugwi wa Afrika y'Epfo Bafana uza kugurura kino gikombe cy'isi yose hariya i Mexico n'umugwi wa Mexique n'urukino ruza kwa ruryoshe ko Mexique n'umugwi nibyo ntuzurashika kure ariko n'umugwi wa Musanga urimwo abakinyi babigira neza cyane. Bakunzi ba Axia Vibes TV ni special Coupe du Monde hano kuri Axia Vibes TV ndi kumwe na Matis umukinyi w'imyaka 19 yamuka mu Burundi hano muri Sweden. Intumbero ya kino kiganiro ni ngene urukino rw'umupira w'amaguru gweregeranya abantu bakabana abantu bakiga kuba kumwe. Matis wabonye yuko hari uyu mu arbitre umusifuzi yamuka muri Somalia yankiwe kuguma ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gasubizwa iwabo kandi yari le meilleur arbitre muri Afrika muri 2025. Wewe nk'umukinyi w'umupira wikurikiranira hagufi kijya kintu wakibonye gute? narabisomye kuri Instagram narabonye ko bamwankiye nyene urumva ntacyo yagize dommage kandi nuko yavuze ari le meilleur arbitre d'Afrique muri 2025 urumva je pense ni ibintu nyene
ni ibintu tudashobora gukontorora Ego. car c'est pas nkuko bamwivuga kare c'est pas du talent qu'on parle urumva ni hariyo abantu bari hejuru babikontorora n'ibindi byiyumviro biza konona football biza konona football exactement urumva biri dommage ko bimeze uko kwa football kuri jewe ni ikintu cyiza kizi kirasambura toutes sortes de culture abantu b'ibiguruko babo ubwo ari bwo bwose bagakinira hamwe ego cyane hano kuri Action Vibes TV rero tuzoza turagaruka ku mukino w'umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino muri iyo ntumbero usanga ifise muri uyo mutima kamere yayo novuga n'akaranga kayo kukwegeranya abantu kuko n'ururimi rwa bose upfa kuba uzi gukina uba ufise iyo mpano nta kindi na kimwe beza bikaraba kandi iyo mpano uyisanga muri Afrika uyisanga i Buraya uyisanga ahantu hose rero bakunzi ba Action Vibes TV tuzogumane muri iyi special Coupe du Monde 2026 aho tuzoza turabaha n'utubazo tuzoza turamara indwi abari Burundi utubazo tuzokwishurwa n'abari Burundi no mu Rwanda kumbure na Kongo badukurikirana tukababwira n'agashimwe muzoshobora kugenda muronse mu kusozera rero kino kiganiro turaza kubashikiriza utwo tubazo tubandanye rero tuganira na Matis umukinyi w'umupira w'amaguru yamuka mu Burundi w'imyaka 19 Matis turavuze imigwi yo muri Afrika ariko muri rusangi imigwi uha amahigwe yo gutwara ino edition ya 2023 y'igikombe cy'isi yose ni yayi nkuko mubizi Coupe du Monde si nka Champions League muga Champions League iragoye gutsinda gusumba Coupe du Monde kuva Coupe du Monde ça se joue sur un match tout peut arriver muga pour moi si je parle avec le cœur c'est la France. Ah, les bleus! Allez, les bleus! Allez, les bleus. Muga, problème ya France ni uko batarahita ijya shemi hagati yabo bashobora gukina nyine nka ekipe par exemple nka kujya Paris Saint-Germain ikina ego cyane arumva barakina nyine Deschamps arakeneye kuronka urupfunguzo rw'ingene yotondeka nka Mbappé na Dembélé ba Doué ba Olise nanje pour moi Mbappé ategeza kugenda à gauche akareka Dembélé agakina muri poste yiwe ça peut aider l'équipe ego muga à part la France je vois bien l'Espagne parce que uravye liste yabo bagiye gutora le meilleur joueur no mu Real Madrid na mukinyi n'umwe wa Real Madrid arimo ego narumvise ko bitaryoheye abakunzi ba Lemerenge muguravye ukungene nyene yape abajoueur ni kubera yiyumvira ati gute bizofonctiona nk'uyu ndamushize sur le banc azovyaccepta peut-être ça muga Espagne nakwibagira ivyo yagize muri 2024 à l'Euro ivyo yaheruka kugira muri Ligue des Nations à part Espagne Argentine nakwibagira nk'uko nabivuze Coupe du Monde c'est sur un match kandi tout peut arriver. Byose birashoboka. Argentine et puis pour finir je vois bien le Portugal bafise équipe nziza cyane milieu de terrain Neves Vitinha ego Paris Saint-Germain na Man United abakinyi bagufi ariko umupira bawufise mu maguru agiye ufise milieu iri ikomeye ego urashobora kugera kure hanyuma bakaba bafise n'umukinyi wo ku ruhande w'inyuma Mendes muri na Cancelo n'umutama rero Cristiano Ronaldo tutokwibagira
ego urakoze cyane Matisse ati ndabona ubufaransa ati mvuze n'umutima nibaza ko France hamwe Deschamps yoronka ingene apanga neza hanyuma Mbappe akemera kuja ku ruhande rw'ibubamfu akareka Dembele agashikina ku nimero 9 ngira ngo birashobora gufasha ngira baraza kumugirira traduction Deschamps yumva ibyo uri kuramuhanura ukibaza uti Argentine n'aba Enzo Fernandez ba Emiliano Martinez nk'umunyegori yabaye meilleur gardien muri mondiale iheze kandi abandanya asama neza urayiha amahigwe Espagne na Yamin Yamal hama na Portugal nanje umugwi nagira nongereze ko naho nyene ntazi ariko mvuga ni numugwi tutokwibagira ni Three Lions abongereza urimo amatara atari make umuntu arashobora kuba amahigwe naho mu nkino mpuzamakungu dakunze kuza urabigira neza nk'uko tubyipfuza hama rero hariho imigwi naho yakomeretse tunume ngo yarasubiye inyuma iriko irivyukiranya gatoyi Ubudagi na Brazil ntitwobibagira nabo nyene bafise n'abacoach ubona ko babigerageza Ancelotti muri Brazil Nagelsmann mu Budagi ni migwi tutokwibagira ego bakunzi ba Action Vibe TV tuko turagenda tugana umusozo ni special Coupe du Monde 2026 aho tuguma tubibutsa ko inkino cyane cyane umupira w'amaguru ziriho kugira ngo zegeranye abantu rero twagarutse cyane tubereka duhereye ku mugwi wa Suède ingene urimwo abakinyi nka ba Isaac abavyeyi bamuka muri Eritrea abakinyi nka Elanga umuvyeyi yamuka muri Cameroon Gyökeres sekuru yamuka muri Hongrie Ali umuvyeyi bamuka muri Somalie murumva yuko ari ibintu byiza cyane hariho n'uyu mukinyi umuvyeyi yamuka muri Ghana ninde Yen urumva rero ingene umupira wegeranya abantu n'abandi duhereye kuri Suède tuzogenda turabandanya muvise ko Matisse yavuze ikintu c'ababinationaux nitwashika mu migwi yo muri Afrika muzobona ingene le métissage brassage interculturel ari ikintu umupira n'inkino muri rusangi zitwigisha none imbere yuko dutanga twatubazo kuba dukurikirana bari mu Burundi tubasaba ko mudukurikirana muri benshi mugafyonda kuri sabone hanyuma iki kiganiro mukagisangiza abakunzi b'inkino Matisse ubona gute ihamagagwa rya Neymar muri Brazil il le mérite kubera uravye abamukurikiye depuis le blessure sur le genou ego uravye rya journey yagize kuva kiya gihe akashita akagaruka akashita urabona nyene resilience yiwe yaragwanye arashaka gushikayo umva je narabinezerewe après kandi sinzi ko azoba titulaire kandi sinibaza ko en ce moment ari capable d'être titulaire mais peut-être muga kuzana Neymar muri equipe ni umuzanye gusa en tant que joueur umuzana ni nka un plus notora exemple nka Kimpembe 2025 muri equipe ya Paris Saint-Germain ni wa undi ni wa mukadre azoza atangiye kuba induru cyane ari muri moma ya stress akaza akabwira ati calme kuko we afise experience kandi abajene nka wa Vinicius ari trop dans les émotions arakeneye nk'umujoueur nka Neymar gutyo ari un peu c'est un peu le même profil
profil arashobora kumubwira ati jewe nagirira uku muri izi ka urumva sinshaka kugira les mêmes erreurs akamufasha nicyo cyiza mbona Ancelotti yagize nuko Neymar umuzanye si en tant que joueur gusa arashobora kweda en dehors du terrain kandi n'umuntu akunda no kumeta de l'ambiance dans l'équipe c'est qu'en plus urakoze cyane ku bantu bari kuba ribaza igituma Neymar ashobora kuba yarahamagawe mu mugwi wa Seleção. Murumvise ingene Matisse abibona ati ntiturabe gusa ku ruhande rw'umupira ariko turabe ivyo vyose Neymar nk'umaze gutsinda ibitsindo byinshi muri Seleção ashobora gufasha, hanyuma nuko kugwana bagaca mu bikomere bikomakomeye akababara cyane ariko akiha objectif ati ndashaka kuzokina igikombe. Tumenye yuko bibabaza cyane, bibabaza kwivuza zijya mvune zo muri jenu, akemera narigeze kubona ari karakriya bariko baramugirira amatreatment. Rero kubona Neymar ageze muri iki gikombe na jewe byarandyoheye. Hariho abashobora kubibona ukunda ariko turabiye kuri ubwo ruhande rw'ingene umuntu ashobora kuvunika akababara cyane ariko akavuga ati ndipfuza kuzogwana kugira nzobe ndi hajya ahantu kandi bigakunda. Nukubimukengurukira ko naho abantu bamukunda ntibari kumuterura ngo bamujane hariya atagerageje kugira ibikenewe. Ego bakunzi rero ba Action Vibes TV turiko turasozera ngira ndabahe twatubazo ariko imbere yuko ndatubaha umukinyi Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Messi, Ronaldo, ninde uha amahirwe yo gushobora gutwara iki gikombe no kuba umukinyi ashobora gutsinda ibitsindo byinshi muri kino gikombe cy'isi yose? Kuri jewe jusqu'ici naratudeswa muri Coupe du Monde. Kylian Mbappé zibiri yaraperde imwe en finale kandi il était à deux doigts imwe bagire triple yagize ego cyane, akaba n'indi yatsinze 2018 là où il était un des majeurs acteurs de cette finale. Ego cya gikombe cy'isi yose bakinira mu Burusiya. Kandi sinzi Mbappé arazi kuntu azi kudeclencha quelque chose muri Coupe du Monde agahinduka akaba un joueur d'autre. Je crois vraiment qu'il va faire un bon Coupe du Monde. Ego cyane. Ego Matisse nk'umukunzi wa France ntumuhindura avuga n'umutima ati ndibaza ko Kylian Mbappé kwiyageze mu gikombe cy'isi yose hari akantu mengo kahindutse, motivation de plus, ashobora kuzoba ufasha cyane gutwara iki gikombe mbere agatsinda n'ibitsindo bitari bike. Rero turipurije amahigwe ibihugu muri rusangi, turipurije amahigwe menshi ibihugu byo muri Afrika, turipurije amahigwe igihugu ca Suède n'abakinyi bazoduserukira. Rero utubazo tune turimwo amanota 5 muhamagariwe kwishura gushika itariki 18 minwi yo mwijoro nutu. Umukinyi azokinira igihugu kimwe muri ibi bihugu bitatu byatunganije Coupe du Monde, papa wiwe yatwaye Ballon d'Or kw'isi. Umukinyi umwe azokina muri gihugu kimwe muri ibi bihugu bitatu byatunganije igikombe cy'isi yose, papa we yatwaye Ballon d'Or muri Afrika, mbere akaba n'umukuru w'igihugu. Murumva ko batswe kubishurira. Akabazo ka kabiri, umukinyi mu gikombe cyo mu 1994 wo muri kimwe mu bihugu byo muri Amerika Latine yabaye umukinyi mwiza cyane mbere akacagurwa n'Iburaya, ariko mu nyuma akagenda aragira ibikondoka byinshi. Uyu munsi agarutse n'uyo mugwi wo muri Amerika Latine. Uyo mukinyi ninde? Muravyo migwi izoserukira Amerika Latine ni migwi hafi 6,
hariho umukinyi yabaye revelation muri Coupe du Monde 1994 araheza araduga gato mbwa bacatangura kugira ikondo kaje no gukina ngahi buraya mu mugukomeye cyane nababwira kuko mwava muca mutora uwariwe uyu munsi agarutse n'uyo muguwe serukira gihugu kandi nka kizigenza tusa n'abantu tuari tumaze iminsi tutabona cyane uyo mukinyi ninde. Agabazo ka gatatu umunyegori asamira umwe mu migwi iserukira Afrika muri iki gikombe cy'isi yose. Umunyegori asamira igihugu kimwe mu bihugu 10 biserukira Afrika. Papa wiwe avugwa ko ashobora kumenyereza umugwi ukomeye cyane ahiburaya umaze gutwara ibikombe bibiri by'isi yose. Uyo munyegori yitwa nde? Amazina yose. Akabazo kanyuma abakinyi babiri umwe w'iburaya n'undi wo muri Amerique Centrale bamaze gukina bazoba ushizemo iki gikombe kiza gutangura saa 3 y'ijoro uno munsi bazoba bamaze gukina ibikombe bitandatu by'isi. Murumva ko ari ibikombe byinshi no kuvuga imyaka 24 ya carrière. Murumva ko bitoroshe iyo ukina kuri ho niveau. Murumva nutwo tubazo tune kuva uno munsi gushika itariki 18 gushika itariki 18 turaza gushira muri description muri lien ngaha inimero za telefone ngaho i Burundi muzorungikako inyishu uzoronka amanota menshi akaba azotahukana amahera ibihumbi 100 y'amarundi. Burindwi rero muzoza muraronka utubazo mukaza muraronka udushimwe. Abakunzi bakunda inkino hano muri Swede ni buraya mushobora guterera udushimwe ari amagodio ari amamayo ari iki kugira ngo dushigikire ya esprit ya football yuko abantu bose bafise amatara no mu bihugu bidafise amamwaye menshi nk'iwacu nabo nyene bashore kuryoherwa na football. Rero iki ni kiganiro muzokurikirana ntituzi kanga hariko kenshi igihe iki gikombe cy'isi yose kizoba kiriko kiraba ko tuzoshaka kuronka abatumire basanzwe bakina umupira tuzoba tumako mu gutangura twatewe iteka no kwakira umutumire asanzwe akina umupira w'amaguru. Reka mu guheza agenda asubiye kubidondora ababwire naho akina na poste asanzwe akinako. Nkuko nabibabwiye nitwa Matis Bugirimfura nkaba mfise imyaka 19 mba ngaha muri Swede nkinira ngaha kuri niveau semi professionnel muri equipe yitwa IK Franke akaba nkina poste ya defenseur central kongera nkashobora gukina 6 canke lateral droit. Ego cyane numbura umufootballeur uri moderne kuko ubu il faut dépasser les fonctions. Dépasser les fonctions. Nabonye nka Zaire Emery bamukura hagati agasubira Kimi n'ibintu nukuba polivana muri iki gihe. Urakoze cyane Matis, niwasubira kuronka kanya karibu hano kuri no chaîne. Ni chaîne igerageza kubaka iteka ry'abantu kandi gashigikira abantu bavukanyi bacu hariya mu Burundi mu buryo bwinshi cyane kugira ngo babe abantu biteka. Murakoze cyane rero mwebwe twabanye nanje ari Patiri Inyasa nkuru nziza mu bintu by'inkino dusanzwe tumenyeranye. Iki kiganiro ni special Coupe du Monde 2026 kigiye gutangura mu mwanya muto yisinzaho ngiri video irashaka kubashikira match ya Mexique na Afrique du Sud bafana yamaze guhera. Rero turipfurije amahigwe bafana. Jewe sanzwe mperekeza cyane umugwi wa Arsenal. Matis asanzwe ari umukunzi wa PSG.
naramufelicise aho baherutse gutwara Champions League, ariko niwe yatanguye kumbwira ati ego courage bizoza. Iyo niyo esprit ya fair play mu bijanye n'umupira w'amaguru, nico abantu benshi batamenya. Umupira uraryoshe cyane, uraryoshe gose. None muhezagirwe, mugire aho muba mwubahwe, tuzoba dusubira. Bye bye. Bye bye.